ingorane zawe. Uyu mwanya ziriko zirataka kubera ibitero by'abarozi. Uyu mwanya ziriko zirataka kubera ibitero by'abafite ururimi rwanguha. Uyu mwanya ziriko zirataka kubera imigambi y'abagome. Nanje ndikutaka ngo mvunagura amaboko y'abicanyi. Nanje ndikutaka ngo ngobe ku rurimi rw'umubeshi. Nanje ndikutaka mvunagura amaboko y'abarozi. N'akanwa kabo ndagatsindagire nk'amaraso yakure kugira ngo ryaho kuganza. Byinshi bitubera intambamyi mu buzima bwacu, ariko muri izo ntambamyi niho tuje gukomerera. Kubera iki? Wowe wese atokomezwa nawe niyo kwama yakomerewe. Yezu uvuga rimwe bikaba. Yezu urakora bigakoreka. Yezu warahinduye amazi gusumba uwo bari baraganishije bariko bategura ubukwe. Hari strategy twashize mu buzima bwacu kugira ngo dushobore kubaho. Shingiye mu ijambo ryawe wivuge, ishingiye ku murimo wawe. Yanditswe mu nkuru zizewe, yanditswe na Yohani wa mwigishwa akunda cyane, umwe yama kubwikiriza cyane n'umwajyana no kwa Apostle Pilato no mu cyamazi. Abandi bose bagutaye bahunze. Aganitse mu kigabane cya kabiri. Kimwe cyonyine babwiwe n'ubwira amarengo icyo babwira mu cyumvire, kugamuruka byonyine bakavoma amazi bakuzuza impange zari zihari. Byari bihagije ngo baronke umupfumu ubahagije kandi uryoshye gusumba ubwa mbere. Kristu ndemera ntakekeranya ko uyu mwanya ubishatse uduryohereza ubuzima. Umwanya ubishatse hogira igihinduka bivanye n'imitwarire n'iki imitima yacu. Ndemera nakekeranya ko uyu mwanya ubishatse umubembe wose wahagurukiye amarangamutima yacu wowe ukuraho. Umugome wese yahagurukiye ubuzima bwacu wowe ukuraho. Cyangiro cyose n'intandaro yacu ukidukuraho. Ubudahangarwa bwawe bwoba kuri twebwe. Kristu umukunzi mwiza, ndemera nakekereza ko wakumvira itegeko ryawe. Ndemera nakekereza ko wosenga no kwemera kwisigira no kwihangana ko hari ikintu gishasha wokorera ubuzima bwiwe nazokongera gusuzugurika na rimwe. Ni we ngabire idasanzwe twese, utandukanye na data na mutima wa data. Ni wowe ugaragara muri twebwe tukagira icyubahiro. Ni wowe ugaragara muri twebwe tukagira igikundiro. Ni wowe ugaragara muri twebwe tugakora ibitunganye. Kristu umukozi mwiza, nutemera kugaragara muri twebwe tuzobabara. Nutemera kugaragara muri twebwe turasuzugurika. Nutemera kugaragara muri twebwe turananirwa. Nugaragara muri twebwe n'uzodukubita ikofe, imitima yacu ntizovirira ubwami bw'ijuru. Kubera iki? Uri umutsinzi kandi n'amakofe warayatsinze. Uri umutsinzi kandi ubukene warabutsinze. Uri umutsinzi kandi n'imibabaro warayitsinze. Uri umutsinzi kandi ngo nta kanovera ufite ngo ntiwari wo kwipfuza no kugira niko Izina 53 yanditse. Ariko Yezu nusubiza ubuzima amagufa yacu, nuwongera kunagura mutima w'umwana muri twebwe, mbizi neza ko mbereye muri iyi saa tugiye kuba abanyamugisha. Twatembereye henshi, twaronderereye henshi, twazungurutse henshi, twaratarataje bihagije, ntitwigeze tubaho gucyo hembura ubugingo bwacu. Uyu munsi tuguhanura, ndaje guhanura kugira ngo amagufa yumye asubizwe mu buzima. Iyi saa cyenda ndaje guhanura ingumba ngo ntizibyare. Turakeneye abana bubaha umukama bavuye mu masengesho. Iri joro twabyutse, iri joro twaraye, aya mafungo dufise, uyu munsi wa kane dusenga, ubu guhora tuzirikana ibyo wadukoreye mu kwezi kandi tukagusaba n'umugisha w'ukwezi gukurikira. Bitubyariza umusaruro Yezu. Nzobukwezi basi turabikwisabira. Bitubyariza umusaruro nzobukwiza. Aba basore bawe bibabyariza umusaruro. Bareke guhura n'incira ngo ni abagore. Bareke guhura n'incira ngo ni abashefu.
incira ngo nabo bagiye gushira mu nzu, bareke guhura n'incira ngo ntibagakora mutima, bareke guhura n'incira ngo ni ba nyina w'abana babo. Tugirira agashya abana bawe, mwe wese umuhembure mubyo akwipfuza. Twasanze ibirori byo muri iyi si bishobora kuduteza amakuba bikarangira tubabaye gusa uko twabyibaza. Twaje dusanga iyo tubibiye muri wewe, dusanga iyo tunagiye muri wewe ngo wari umeze nk'umutsi, uwo mutsi ngo urakora. Ndabizi neza ko Yezu bishatse hari ikintu gishashe gukora mu bana bawe.